ariko araraba inyandiko nyinshi haba amatangazo asohoka haba mu nzego za leta canke mu nzego z'abikorera utwabo sahiri za leta, urabona yuko hariho amajambo menshi yanditswe nabi. Je ni Professeur Pascal Tuyubahe, nkaba uyu munsi ndi umunyamabanga nshingwabikorwa ntayegayezwa w'urwego nshingwakirundi. Ururimi ni kimwe mu mihora ishobora gushikana umuco n'akaranga aha na hariya. None nk'iyo ururimi kavukire ruvogerewe n'ururimi mvamakungu, ubwo imico n'akaranga mvamakungu yoyo ntibivogereye ico gihugu, urwo rurimi rwakoreshejwe cane. Yego ivyo birashoboka mugabo atari mu buryo bwose, uko bigenda kose naho uvuga igifaransa imico y'abafaransa wewe wa murundi we ntuza yose ntuhavuza kuyimenya no kuyigendera, urakoresha igifaransa mugabo ahanini usanga ugumura umurundi wiyumvira ugomba naho wowe ugomba nko guhindura igisokozo canke umugari canke umwibutsa w'ikirundi ukaba guhindura mu gifaransa, guhinyanyura amajambo. Uko bigenda kose urahinyanyusha uwo n'umuco nakaranga ku Burundi, mugabo ugomba gushira muri w'ifaransa kugira ngo abo bandi batumva nk'ikirundi batakirundi bashobore kubimenya. Rero hariho imico none utabaye mu Bufaransa canke mu Bwongereza ngo hamare imyaka, hariho imico myinshi udashobora kumenya. Wize ukiga igifaransa cyangwa icongereza uri ngaha mu Burundi, ugakoresha ico gifaransa n'icongereza uri ngaha mu Burundi, urya amateke, uvyuka uvuga uti ngiye guca ku mazi, ukamenya uti guca ku mazi bisigura uko, uvuga uti kuganduka, ijambo ryo kuganduka ku rubanza rimeze uko. Urumva urabivuga urashobora kuvuga mu gifaransa mugabo ugumana ya mico y'umurundi. Ego, mbega hari isano riri hagati yo gukunda ururimi kavukire no gukunda igihugu cawe, ku buryo nk'abavyeyi bahitamwo kwigisha abana ku mashuri avuga igifaransa gusa tuhava bagira impungenge bati abana bacu bazohava bakura atari abarundi canke badakunda Uburundi? Ikirundi n'Uburundi, Ikirundi, Uburundi, Abarundi birafitanye isano cyane. Ikirundi no gukunda igihugu, ururimi ndarufata nk'umutima, ndarukoresha mu gushikiriza neza iciyumviro ntadidinganya n'imico n'akaranga bijanye. Hanyuma burya mwavuze ibintu byo kuvogerwa canke kuvangatiranya indimi, Kirundi n'izindi ndimi. Burya si Kirundi gusa, ururimi rwo arirwo rwose rurapfa. Ururimi rurashobora kurya umuntu avuka agasaza, n'ururimi ruravuka rugakura, mbere no gupfa rurashobora gupfa. Muti gute? Ururimi rushobora gupfa iyo abantu benego, kuko burya ururimi abantu barukomeza ni benego, abaruvuga benego. Rurashobora gupfa iyo abantu baruhevye burundu, bati turaruhevye ubu tuba twijukira urundi rurimi bose. Ivyo navyo mu Burundi sinoza kubishoboka. Ikigira kabiri, ururimi rurashobora gupfa iyo habaye nk'ibintu ugasanga abantu bo muri ico gihugu bose bahavuye, nta muntu n'umwe kiba muri ico gihugu, bagiye kuba mu kindi gihugu, ku buryo uca usanga bijukiye abo bantu bijukiye urwo rurimi rw'aho hantu. N'ivyo navyo nyene kugira ngo bishoboke ko abantu bose bava naho habaye intambara intureka ku buryo bose bagende, sinavyibaza. Rero umuntu adakunda Ikirundi mwisanze aba yiyase ari umurundi, aba yiyase wenyene, ntaba akiri umurundi kandi ntabakunda Uburundi. Kuko burya n'iterambere
ry'igihugu tuvuga ibwirizwa gushingiraho nyene, rishingira ku rurimi, rishingira ku mico n'akaranga. Kwiga ururimi mvamakungu ari igifaransa canke icongereza, abahinga mu vyerekeye isorongora ndimi turemeza neza ko kugira ngo umuntu ashobore gutahura ururimi mvamakungu abanza gutahura akiga agatahura inyubako y'ururimi rwiwe kavukire. Umwana kugira ngo ashobore gutahura neza ururimi mvamakungu yobanza gutahura no ukuntu ururimi rwiwe rwubatse n'ukuntu rukora. Turabona cane cane mu rwaruka rwa none iyo bavuze Kirundi canke Igifaransa vyose umengo ntibitahura nka vyose. Ubwo ntivyoba biva yuko bahaye agaciro cane indimi mvamakungu bataratahura neza ururimi kavukire rw'ikirundi. Murakoze cane, kirakomeye. Tuvuga duti ni ukubanza kunoganza ururimi kavukire, umuntu akamenya ukuntu ikirundi candikwa, umuntu akamenya amategeko. Ururimi rwose ruraduha burya ururimi nirwo rutanga amategeko. Ururimi rwo nyene ruravuga ruti jewe nkeneye ko munkoresha uko. Ikirundi kirafise nk'izindi ndimi kirafise amategeko bati ndafise amajambo n'ibice vy'isorongora ndimi kugira ngo nkeneye ko wewe unkoresha nk'umurundi, nkeneye ko unkoresha uko. Jewe ndi Kirundi nkitagira amategeko. Ivyo rero bisaba neza yuko bisaba ko ugwaruka umwana mu kwiga urundi rurimi Igifaransa canke Icongereza uyu munsi n'Igiswahili. Urabona uyu munsi Igiswahili kiramaze gukwira atari ko duhereye mu bihugu byo muri kano karere no mu bishango by'ubumwe bwa Afrika, murazi ko bagahaye ikibanza. Umwana abwirizwa kubanza kwigisha ukuntu Ikirundi cubatse, nivyo tugomba gushimikirako. Umwigisha ukuntu mu nyandiko amenye ukuntu Ikirundi candikwa, iri jambo ryandikwa uko. Mu nyandiko hose n'abana gusa, uyu munsi si n'abana gusa, kuko umuntu ariko araraba inyandiko nyinshi, haba amatangazo asohoka, haba mu nzego za leta canke mu nzego z'abikorera twabo sahiri za leta, urabona yuko hariho amajambo menshi yanditswe nabi. Ugasanga hariho ijambo rimwe mugabo ugasanga ndongorazina n'izina birafatanye. Nivyo tubona cane mu nyandiko. Rero kubana n'ivyo kubigisha Ikirundi bagikunde bacige, mugabo no ku bandi bakuze bari mu buzi bwabo bandika bashikiriza ubutumwa mu Kirundi, bakoresha inyandiko ibereye Ikirundi, twisunga amategeko Ikirundi cacu kidusaba. Murahora mubona nkunda gutanga akarorero kuri zirya modoka zitwara ibinyobwa zo muri Braludi, Kirinyota mugenzi. Murazi ukuntu Kirinyota vyanditse, usanzwe ni kira inyota. Mu gihe yoba ari umuntu yitwa Kirinyota, aho birasiguritse. Canke naho n'ubisigura ukindi bavuga ati bashatse kuvuga ngo Kirinyota ni igihugu kinyotewe canke ni igitigo kinyotewe. Mugabo murabona n'akaroro kamwe muri byinshi ntaze muvyerekeye, kuko urabona ku vyapa vyandikwa urabona ko hariho amajambo n'ukuri yanditse kutariko.